Mwabonye ko babijemwo biteguye neza kuko ngira ngo barararikanye ntabashoboye gusiba atarabo byagoye. Mwabonye ko babihaye agaciro kandi byabaye byiza gusubira kwegerana nabo mu yandi mankadrema. Byabaye byiza gusubira guhurira hamwe ngo twumve icyo muhemu abwira amashengero. Kandi turashimiye Imana ku muntu wese yahaye agaciro kwitaba kino gikorane. Icyo nobanda kuremeshamwe nuko ukuza ngaha kwawe kurafise inkwirikizi nziza. Amen. Banza uramutse uwo mwene data ndi kukubona ngaha bimpaye umugisha. Kandi nagomba ndabagabishe jewe iyi minsi turimwo irantera ubwoba cyane kuko ngenda mbona ivyo ntahora mbona kera. Niyo mpamvu nagomba mbwire babandi bakunda kwivumbura bakagenda urubanza rudaheze no munsi murorere ruhere. Urunganwe rugenda rukuranwa n'urundi runganwe, hakabaho rero urunganwe rutazi ivyahora biba. Ivyahora biba mu gihe giheze ikoraniro rikoranye nk'uku, abantu baratinya guhaguruka umuntu ngo yiyonjorore urubanza rudaheze. Niyo mpamvu nagomba ndagutume kuri uwo mwicara uti wiyubare ntuve ngaho urubanza rudaheze. Andazi ko message yamaze gushika nuwo bayari muri distraction yamaze kuvyumva yuko arorera urubanza rugahera. Hanyuma rero numva amajambo Imana yampaye arimwe inyungu nyinshi koko. Amen. Icyompa umuntu wese akemerera inama y'Imana yohava akazobona inkwirikizi y'ivyo yakoze uno munsi. Hari ijambo rivuga ngo icyompa abisirayeli bakagira gute nanje nogira gute notsinda abansi bawo. Imana igiye kugutsindira abansi mu izina rya Yesu. Wewe gusa uno munsi witegure kwemera inama y'Imana. Mbari bo mwicaye uti wewe uvyumva gute ivyo bintu? Dusome ijambo riri mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa mbere ndabereka ko dushikana hariya ku murongo wa kane. Turagomba dushikane ku wa gatanu ntacyo. Weho mwana wanje ugirira iki? Hehe. Kandi ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona bingana gute? Ubishikirize abantu biki? Ninde yo kwiyumva murabo akereka Imana ati ndi hano? Erega hari abatavyumvise. Ngo dusubire dusome n'abatavyumvise bavyumva. Kuko kino gihe kirimo distraction nyinshi. Kandi ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona bingana gute? Ubishikiriza abantu biki? Bazoshobora kugira gute? Ninde yovuga ati muri abo bizigirwa wo kubishikirizwa ndi hano? Amani ukuboko yiyereka Imana. Ntiwiyeretse uwo muri kumwe, ntiwiyeretse jewe, wiyeretse nde? Imana. Gatatu, ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye nde? Aho teva nk'uko bikwiye nde? None uwo musoda mwiza wa Kristo Yesu wibaza ngo yoba nde? Ntarushanywa ntahabwa igitsibo shiti arushanijwe nk'iki. Mana nyene vyose. Mana muri cya gitondo cyo kurema Adamu ariho waruri.
mana bukeya hamwe muremera Eva niwe wabiroranije. Raba abantu bose turabuzukuruza b'Adamu na Eva mu by'umubiri. Ndagushima ko waturondeye uciye muri Adamu wa kabiri. Amen. Twebwe twitwa urunganwe rudasanzwe kuko Adamu wa kabiri yajya atagira esheke akaza kuturondera, none natwe tukwiye kubaho tutagira esheke. Abada. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Kuri buno butaka hategerezwa gukoreka igitangaza, haboneka abasoda beza ba Kristo. Abarabarabara kiraido ritetete hotematesai. Hano hantu uyu mugoroba uyu muhingamo turagomba igitangaza cyuko mu gitabo cy'Imana handikwamwo abasoda, abandikiwe ubusoda b'abahizi b'abakomando bagwanira ku butaka, abandi bakagwanira mu kirere, abandi bakagwanira mu bugaragwa, abandi bakagwanira mu mihana, abandi bakagwanira hashoboka hose, nabo kugwanira mu biyaga babemo, kugira ngo tuze dutabaruke tuvuga nka Paulo ngo nagwanye intambara nziza, nabaye umusoda mwiza, nazigamye ukwizera, ndarangije urugendo. Tuze duhagarare twese dufise une très bonne confession. Mwami, uyu muhingamo rero hariho abahungu n'abakobwa bagomba kuba impaya amaguru, bagomba kuba muri atletisme y'Imana, mu gisirikare cya Kristo, baze barase badahusha, bakubite bagema, romeretete irikanemando imibaritakotoido rotete sane mandegando, imibangabanga y'abadayimoni tuyishwanyaguze. Oh, this is our time. This is our time. Hallelujah. Urakoze Mana n'ibyo nsabye. Ingabo z'ijuru zibe hano, umuriro w'Imana wake hano, ubushobozi bw'Imana bube hano, ubutware bw'Imana bwumvikane hano. Aho Imana iri biramenyekana, aho Imana iri biramenyekana, n'uyu munsi bimenyekana. Ndabisabye gutyo kandi nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, muvuge muti amen. Amen. Yesu nashimwe. Twumvise ngo weho mwana wanje ugirire ubushobozi hehe mu buntu buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndagomba umunyantege nk'uno munsi ahinduka umunyabushobozi mu izina rya Yesu. Muriko murabyumva? Bwira umwicara ati iminsi irasa n'ingana. This is the special day. Utegerezwa kuba umunsi udasanzwe mu bugingo bwawe. Muvyumva gute? Ninde yifuza ko umunsi we mubera umunsi udasanzwe? Mbarizo mwice ati wowe uvyumva gute? Muri ibi bintu tumaze igihe tubona abantu mengo babirimwo nk'imperekeza cyangwa indorerezi. Uno munsi indorerezi zigira zivanwemwo bose tuba basoda. Amen. Abasoda. Hallelujah. Abasoda bambaye tashi y'imhemu. Hallelujah. Bambaye komando, tenido komando. Ninde yifuza kuba umukomando? Umukomando wo mwisi y'imhemu. Hallelujah. Iki gihe abatara abakomando boja kugwana intambara ya kino gihe bo kwiranda n'ingoga, ariko ndagomba abakomando. Yesu ndagusabye abakomando. Yesu ndasabye abakomando. Abakomando bo guhangana n'imyaka y'iherezo, bo guhangana n'urugamba rwo mu myaka y'iherezo, bo gukubita ibisigo. Amen, amen. Abakomando bazi gukenyera inkota y'imhemu.
mubyumve. Pawulo abwira Timoteyo ati Timoteyo, ibi bintu wambonye ndi umunyabushobozi, nawe ntegerezwa kugusigura umunyabushobozi, kandi nawe utegerezwa gufasona guforma abanyabushobozi. Ibijora ntibyoshobora guhangana na runo rugamba tugezemo, ntibishoboka. Tugira turondere uyu mugoroba niki jambo Imana yampaye. Imana yampaye iri jambo rivuga ngo nze hano hantu ndondeze shakishe abantu twohagurukana tukagwana intambara y'intera. Ndabivuze ku mugaragaro, ugomba yiyandikisha. Kwiyandikisha c'est gratuit, kwiyandikisha ni ku buntu. Ugombye yishiremwo yinjiremwo. Murazi ko igisirikare nico mw'isi nta kuyayata kurimo. Ejo twarahuye n'umuntu yambwiye ati maze iminsi naragiye kwiyandikisha mu gisirikare, mugabo naragiye ndakora ikibazo kirananira, ndiruka birananira. Ubu tugomba turondera abiruka ntibananirwe, abakora ntibananirwe mu izina ryande rya Yesu. Kandi ico gisirikare komanda generale wacu izina yitwa nde? Yesu. Yitwa nde? Yesu Kristo. Nimba abasoda ba Dawidi bari bakomeye, abo kwa Yesu batega gukomera mu rwego hejuru. Ngira ndabereka abasoda bo kwa Dawidi ngene bari bameze. Gatoya gusa hariya mu ngoma ya mbere, ndabereke mu ngoma ya mbere murabe image y'abasoda bagwana na Dawidi ngene bari bameze. Ingoma ya mbere igice cya 12. Murabe ngene bari bameze. Cumi na kabiri umurongo wa 13 mwumve ngene hameze. Uw'icumi ninde? Uw'icumi na rimwe ninde? Makubanayi. Abo bantu mpere ku bantu bantacu, abo bantu b'Abagadi barabagabisha b'ingabo. Uwo hanyuma y'abandi muri bo yarabanye n'abantu bangahe? Ngiro ngicyo twavyumvise. Umuntu umwe agabana n'abantu bangahe? Kabo umukomando umwe wo kwa Dawidi yagwana n'abasoda bandi b'abanyamahanga, umwe yahwana n'abangahe? Kandi uwo ngo yaba ari umuki, umunyantege ntibamwisha, yagwana n'abandi 100. Ngira ndabereka umunyenkomezi nawe. Umukuru agahwana n'abantu bangahe? Bangahe? Abo bari abantu bigishijwe igisirikare na Dawidi. None twebwe abigishijwe na Yesu tuhangana n'igihumbi gusa. Indiri ngana berengene bari bameze gatoyi mu baboni. Abo nibo bajabutse Yorodani mu kwezi kwa kangahe? Igihe gwari rw'amaziki batera ababa mu biyaya birasirazuba n'iburengerazuba birukana hose. Amen. Ibaze womengo abasoda ba Dawidi bo turandura umutima. Oya, burya umusoda asa nande, amera nkande. Nimushobora kunyishura n'imanya ni espontane. Akomera nkande, akomera nkande, akomera nka shebuja, akora nk'uwamuhaye forma, akomera nk'uwamuhaye formation. Mbega twebwe turiko duhabwa formation nande? Vuga cyane. Sema kwa sauti kuu. Na Yesu Kristo. Sema tena. Na Yesu Kristo. Abanyabwiza bavyumve. Na Yesu Kristo. Kumutanga bavyumve. Na Yesu Kristo. Mwirohero bavyumve. Na Yesu Kristo. Muyenzi bavyumve. Na Yesu Kristo. Kwa amaboko tumushime. Amen. Haleluya. Dutegerezwa gusa nawe,
dutegerezwa guhagarara nawe muri formation yaduhaye. Hari imwe yatubwiye ngo ndabahaye iki kuba kugira gute kana iki abasirikare rero ahantu twebwe duhurira abajya muri iyo formation ya Yesu, reka ndabereka aho yatubwiye guhera. Matayo 4:10 aho duhurira twese, le point de départ. Nugomba kwiyandikisha muri ico gisirikare namenya aho bihera. Matayo 4:17 nimba mwahabonye ijwi turisohora twese 1, 2, 3, 4. Yesu atangura kwigisha ati mwihane ubwami bwo mw'ijuru amen. Abumva ico gisirikare gitangura gutyo kibaryoheye nibarisubiyemwo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane ubwami bwo mw'ijuru amen. Amen. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane ubwami bwo mw'ijuru amen. 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 Igisirikare naho gihera mubyumva. Muri ico gisirikare nta ma emotion abamwo, nta masantima abamwo, nta na mpinga yanje ibamwo. Umuvyeyi ntiyopfa gusumiramwo umwana ngo bishoboke, umugabo ntiyosugumira umugore ngo bishoboke, cyangwa umuntu ngo asugumiramwo uwavukana ngo bishoboke. Oya, kritere ya mbere niyi: ugomba kwinjira muri ico gisirikare aremanga akavuga ati ndemeye kugira gute? Kwihana. Kugira gute? Kwihana. Kwihana. Amen. Amen. Generale yitwa Yesu agaca kuraba, akaraba neza ko uko kwihana koko bivuye mu mutima, akaraba kuri determine. Yabona uri determine, yabona urabyemeye, yabona nta kantu na gatoya kakariganga muhogo gasigayemwo, agaca abwira abasekretere biwe ati andika Mariko mushire mu basirikare banje. Amen. Amen. Agaca kwandika. Naho ico gisirikare gihera mw'ijambo rivuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru bugize gute? Buri hafi. Ico gisirikare rero ucinjiremwo, utegerezwa kucinjiramwo ukaronka formation yo gukiza ubugingo bwawe d'abord. Ariko kandi kubera ari igisirikare cy'igitangaza kandi cy'urukundo, uca wigishwa n'ingene uzokiza ubugingo bw'amasinzi n'amasinzi. Haleluya. Amen. Ikindi gira nabari, umuntu wese ari muri ico gisirikare, icyambere amenya ko ngaha mw'isi misiyo ya mbere dufise niyo kwihana, niyo gufasha abandi kwihana. Mw'imyaka tugezemwo abantu kwihana bagenda babyaga agaciro, babyima agaciro. Sinabasiguzi benshi bakivyigisha, benshi biyigishiriza imigisha, biyigishiriza imihezagiro n'ibindi. Ariko Yesu nico yahereye kati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Nagira ndababwira imyaka tugezemwo, Yesu ashobora no kumurondera ko n'ibindi bitandukanye, ugasanga bamurondera ko imigisha, bamurondera ko imihezagiro, bamurondera ko amagara meza, bamurondera ko ibindi bintu bitandukanye. Mugabo icambere ni ukwihana. Ndabereke ngene yabivuze hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo 9. Matayo 9 ku murongo wa mbere havuga ngo
aja mu bwato arajabuka ashika mu gisagara cyahehe bamuzanira ikimuga bagiteruye hehe. Yesu abonye ukwizera kwabo abwira icyo kimuga ati humura mwana wanjye iki soma cyane humura mwana wanjye iki bamwe mu banyabwenge b'ibyanditswe baribwira batuyo ararugose. Yesu amenye ibyo biyumvira arababaza ati niki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu none icoroshe nikihe nukuvuga ntuhariwe ibyaha byawe canke nukuvuga ntibyukugende ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha nuko bunabwira ikimuga ati byuka wikore inderezo yawe utahe. Arabyuka arataha ishengero ribonye riratinya bihimbaza Imana yahaye abana b'abantu ububasha bene ubwo. Amen. Aha rero Yesu yagombye kwereka abantu yuko mu buzima bwabo ikintu cya mbere bazogira priorite ari uko umusoda wiwe wese azoha agaciro ibanga ryitwa kwihana ibyaha. Nagira ndababwire mwese muri hano ukaba ugomba kubona ubugingo muri ino si, ubugingo bumeze neza, ukaba ugomba kutazonga umunyamarira, umunyamwikomo n'umunyamaganya w'ibihe bitazoshira. Ikintu cya mbere ukwiye guhera ko kugirira neza ubugingo bwawe n'ikintu bita kwihana. Mbarizo mwica kiwabyumva murabona n'ibinyamajwi byahagaze ariko nayo hamwe yasemera mu bugamba abantu bakihana. Icyambere mwarunganwewe bwo muri iki kinjananjana ibi bintu by'agakiza cyangwa ibintu by'amadini byo muri no myaka usanga abantu bari mu madini batariko barajya mu ijuru. Wewe twabanye ngaha kuri uyu muhingamo nabo bariko batwumviriza barengana. Umuntu ahiriwe nuwagize gute? Dawudi yavuze ngo ahirwe uwagize gute? Naho hazora mu kinjananjana c'ibihumbi 5 sindabizi. Valero yo kwihanizo kwa Mariyambe. Yesu rero ngo amaze kubwira uwo muntu bari bamuzanye ku nderuzo, abamuzanye bari bafise umutwaro yuko amuguruka ubumuga. Mugabo Yesu mu ntara yiwabo acagomba kubigishiriza ikintu. Narasomye ijambo guhere hirya hejo mbona uyu murongo ngo Yesu ajya mu ntara yiwabo. Candibaza twebwe abakizwa ba kino gihe mbega duhaye agaciro kangana gute abantu bo mu ntara yiwacu? Ko umuntu akirizwa ha mu gisagara ntasubira iwawe kuvuga y'ubutumwa. Mbega iryo banga ryo ntibikwiye guhinduka umuntu amaze kumenya buno butumwa agasubira no mu ntara yiwawe akajya kubivuga. Mbarizo wo mwica tuheruka iwanyu byaha acahishura kino kintu gikomeye agihishurira mu ntara yiwawe ati yemwe abantu b'iwacu, ati nimwumvire abantu b'iwacu, naho mwazanye umuntu ngo ndamumugurure si cyo priorite. Barizo mwica twari ko priorite y'ubuzima bwawe ari kwiha. Ati nagira ndabamenyeshe ko mu buzima bwanyu icyo muzohera ko kurondera muze mubanze guhera kurondera ikintu cyitwa gukiza imitima. Wanditse igitabo cy'imigani ngira mvuge numve ko muhazi ku mutwe. Kane 23 havuga gute? Vuga cyane abafise ijambo ry'Imana mu mutima. Soma vuga twumve. Umutima wawe urushori Amen. Amen. Reka ndabifurize ko nk'abasoda bagiye kwinjira mu gisirikare cya Kristo muragwiza ijambo ry'Imana muri mwebwe. Amen. Amen. Umuntu nawo uhura davizeta Bibiliya utivuga handitse gute agaca basipona nakavuga. Ngaha rero ngo rinda umutima wawe
uno munsi abantu bahaye agaciro umubiri, bahaye agaciro ibishira, bahaye agaciro ibifise garanti y'imyaka mike. Ariko uwanditse imiganiro aravuga ngo urinde umutima wawe gusumba ibindi byose ufise, kuko ari ubugingo bwawe bugira gute. Igisirikare cya Yesu rero ugomba gukingiramwo abanza gutangura kumenya kurinda umutima wiwe. Ngira ndababwira ikintu kimwe, dusome hariya mu gitabo cy'abacamanza, abacamanza ndwi. Mbega mwese muriko muranyumva? Yego. Nimba munyumva manike amaboko turabe. Ndabona ko munyumva. Abacamanza ndwi ku mutwe w'amajambo havuga ngo ingene Gideyoni yasigaranye ingabo amajana ngahe? Dusome mwumve. Yerubayali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka kare baragenda basagaza kw'iriba ry'Iharodi, kandi Abamidiyani bari bashagaje ahahera iburaruko bwabo, ahegeranye n'umusozi More mu kiyaya. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati abantu muri kumwe ni benshi kurenza urugero, kubw'ivyo sinshobora kugabura Abamidiyani mu maboko yabo, kugira ngo Abisirayeli boye kunyishirako hejuru bati ubutore bwacu nibwo bwadukijije. None genda ubitangaze abantu bavyumve, uti umuntu wese afise akoba atinya natahe ave kuri uyu musozi Gileyadi. Nuko hataha abantu bangahe? 22,000. Hasigara bingahe? 10,000. Uhoraho yongera kubera Gideyoni ati n'ubu abantu baracari benshi kurenza urugero, bamanukane ku mazi nanjye ndabagusuzumire. Maze wongera ukubarira ko ari we mujana, aba ari we mujana nyene, ariko wongera ukubarira ni mujane uwo we ntagende. Nuko amanukana abantu ku mazi. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati umuntu wese ajya gusabagiza amazi n'ururimi nk'imbwa umushira ukwiwe, kandi ujya gufukama mu kunywa nawe umushira ukwiwe. Igitigiri c'abanyoye basabagije ku mashi yabo cara amajana ngahe? Ariko abandi bose barafukamye mu kunywa amazi. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati abo bantu 300 banyoye basabagira nibo nzobakirisha, ngabura Abamidiyani mu maboko yabo, abandi bose nibagire gute? Ndakubaza ubona bari gusigara mu 300 canke bari kwitahira? Urareka ntunyishure. Nuko abo 300 baka abo bandi iki? Impamba zabo niki? Nizamba zabo. Maze Gideyoni arungika abo Bisirayeli bose bacaguwe, umuntu wese asubiriwe, asigarana nabo 300, kandi Abamidiyani bari bashagaje mu kiyaya hepfo yabo. Imana idutabare. Amen. Nk'abasirikare ba Yesu, Imana idutabare. Amen. Mwumva tukeneye banga aya ngo umuntu wese yiyandikishe muri aya 3, naho muza kurenga ntahaje. Mugabo umuntu wese aboneke ko ari muri bajya 300. Ibaze none uko muri mu batashe kweli. Naribagije abatashe nyene bagibora. Murabona batashe atafirimbi yuko urugamba rurangiye iravuga, kandi ngo bari babatsiriye ibintu, ngo babatsiriye impamba niki. None batahanye bari bagiye ngaha hari inzamba ahari impamba, baca bataha bikorera amaboko, baca bataha bifumbere, baca bataha bashyize amaboko mu mugongo imbariza. Mbega bashitse abana babo babwe papa kutashe kare, urugamba ruraheze papa, ya mpamba wayiri papa, none inzamba yo yiri. Mbega ari nkawe bari kwishura, umuntu yacajoba agaca agenda mu buriri akinyegeza kugira ngo ntaronke ibibazo byinshi. Ya 500
umwe wese wari afise impamba imwe yaciye aronka nkanzi nyinshi wewe abantu 20 ndahatashe banga 21 31 n'amajana ndwi bose muhira camwumva ibi bintu ko bikaze bwinshi bw'abantu n'abasirikare ba Yesu karuhande nzokwama ndiko ndagwana ndi umusirikare wa Kristo ndiko ndagwana kandi umugabisha wanje tukiri kumwe nzokwama ntsinda candira hamwe hoza ikintu kiza gusuzuma nk'abasoda bahagaze neza ho kirabangaye ho kwama bangaye none rero nahawe ijambo yuko ndababwira umuntu wese akiyandikisha muri ribango ngo genda umukristo wahehe wa mu mutima 32 nobigeranya n'abantu bari mu madini ibihumbi n'ibihumbagiza ubabona bahurumba bagenda mugabo bakagenda atagakiza kukuri bafise batiteguye gukiza ubugingo bwabo batiteguye no gukiza n'ubugingo bw'abantu kandi bagitonze urugamba bose uniforme zarasa bose bari bambaye tashitashi bose bari bambaye tebidokomba bari bambaye beret rouge cyangwa beret vert uniforme ariko uhoraho azi gusesa imitima n'abitegereza ati ewe gidi ntusye bwose ntuhave wibaza ngo urafise abasirikare bakwiye ntuharure nk'iyo gitigiri oya jewe ndazi ko badakwiye bajya ari ngwiza murongo ngomba ndakubwira inama uno munsi uve mu ngwiza murongo mu izina rya Yesu. Amen. Shetani yaraguhenze uremera ubingwiza murongo mugabo ukarerekana nijoro ugakora ibitarivyo abasoda ba Kristo nabo bakwiye kuguma n'abasoda 24/24 ku murango no mwijoro akaranga mutima k'abasirikare bakwiye kukagumana. Hanyuma rero icakwirikiye niki icakwirikiye nta kindi nuko Imana iti Gideon bantu tangaza abanyabwoba bose nibatahe abanyabwoba bose nibatahe. Iryo tangazo rya mbere ryarungitse bangahe 22 abanyabwoba bose muhira. Iryo rihavuye hacaza irindi rigira kabiri bajanye ku mazi nga bajanye ku mazi hafatwa ibihumbi bingahe 9,700 bose ngo bajya kunywa ku mazi bafukamye. Bisobanurwa gute? Bari biba urugamba rwabayemo mu kanya gatoya bagiye kunywa ku mazi bari bagira ko bari mu rugamba barafukama bigwanishwa bashira hasi barafukama baranywa amazi ariko bari bajya batatu baje bagenda banywa amazi ngo bakweba akayoresha ukuboko kumwe kuriba mu marigwanishwa kuriba mu nzamo harimo abomera ngo bashobora gukora amazi hejuru mu munsi mugabo bakagura barebaguzwa baraba hariya baraba maso azana anticyumbarira abanyoye basaragiza amazi himbwa ubashirukwa abanje gupfukama ubashirukwa tutanga itangazo umuntu wese yavukamye mu amazi natahe. Niyo mpamvu rero nagomba uno munsi ndabereke abasoda bashobora kuba bari muri gisirikare batemewe. Umuntu wese yo bari muri kino gisirikare cya Kristo ngira nsome liste y'ibigwanishwa ihari ukumva ubuzemo na kimwe ucupa ngaho wiyandikishije ubwira kandi mu gisoda uko uzoba utakiri muri liste y'abasirikare. Abanyefeso dusome abanyefeso
Abanyefeso 6 dusome mu Banyefeso 6 dusome umuntu acyayumva ko mu gisirikare cya Kristo akirimwo atakirimwo nayo acaza dusubire tumusabire yandikwe akiyambara n'ibigwanisho atazoba yambaye. 6:10 mwumve ngene havuga ibisigaye muremeshezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsindwa n'ubugunge bwawe mugwaniza kuko tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi si y'umwiza n'imwemu bizana ho mwijuru kubw'ibyo mwabiri ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi mwaheza byose muhagarara mushikama. Reka rero mwaye ko mwambaye byose. Icambere nuko mushikame mukenyeje iki usanga atari umunyakuri mu buzima bwiwe si umusirikare nta uniforme yambaye. Mwambare ukugoroka mw'icumu y'ikingira ikiza usanga atari ugorotsi afise atari ubwo yigeranye mu buzima bwiwe. Ni ukuvuga mu basirikare ba Kristo murimwo wari kuba watashe muri 31,700. Icya gatatu kandi hamwe n'ibyo mwambare hamwe n'ibyo byose hamwe n'ibyo byose mwabiri inkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza. 15 mwambare inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'Amahoro biteguza. Icya gatatu kwandika cya gatatu n'ibirato bigenda biravuga ubutumwa bwiza. Muramaze kubona umusirikare bote yambara. Ijya bote ni bote imufasha naho yora mu mahwa ntacaba naho yoca mu nzoga igakomora ku kirato imumara nk'ibyinjira. Ni ukuvuga natwe dusabwa kugenda twambaye ibirato byitwa ubutumwa bwiza. Aho tugeze ntihagire ikindi batubona ngo batwumva ngo batumenyamo bakamenya yuko ubutumwa bwiza bushitse aho hantu. Arahugiye kwiga ubutumwa bwiza bukaba buhashitse, arahugiye gukorera ubutumwa bwiza bukaba buhashitse, ari naho ugiye kuba. Iyo nzu ikabishitswemo n'ubutumwa bwiza. Ugasanga ntumeze uko uca umenya ko mu gitigiri cy'abasirikare ba Yesu utarimwo uca wiyandikisha. Ikigira kane kivuga ngo kandi hamwe n'ivyo byose mwabiri inkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza kuzimyisha imyambi ya wa muri yose yaka umuriro. Ikigwaniro kigira kane ni ikigwaniro cyitwa kwizera. Kwa kundi ushobora kugufasha cyane muri no myaka ku majwi y'abadayimoni ku bitero biturutse hariya na hariya muri byose ugahagarara ugashikama kubera kwizera kuri muri wewe na cyane kuzi uwakwandikiye ubusozi kandi kuzi yuko uri umusirikare we mwiza muri ko murajyana ku rugamba ntacyo gucifuta naho urugamba ngo barumeze gute urarema ukizera. Ugasanga ukwizera ntabwo ugifise. Ni ukuvuga biroroshye gutobekeranywa imyambi n'abadayimoni. Icya gatanu kivuga ngo mwabiri ingofero y'agakiza bo ingofero y'agakiza daboro. Icya gatanu kwa ingofero y'agakiza isobanurwa ngo umutwe wawe wuzuyemo agakiza, amaso yawe akunda kuraba iby'agakiza, amatwi yawe akunda kumviriza iby'agakiza, ururimi rwawe rukunda kuvuga iby'agakiza. Ibyo ni ibintu biri mu mutwe bigize umutwe: ururimi, umunwa, amatwi, amaso n'ibyiyumviro. Ibyo byose bikaba byuzuyemo uburyohe bw'agakiza. Wavuga imvugo yawe ikumvikana bw'agakiza. Ibyo ukunda kumviriza ibitagira ikimazi ntubiha amatwi. Ibyo ukunda kuraba bikaba iby'agakiza. Ugasanga ntumeze uko ingofero yawe yaratakaye, urakeneye gusubira kuyisaba uyambare. Amen. Iyindi ngo mwabire ingofero y'agakiza bo n'ingota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Ingota ya mpemu ni ukwamana ijambo muri wewe, ijambo ryo gutsinda abansi, ijambo ryo kurwanisha shetani. Murazi igihe Satani yarwanya Yesu yamutsindije ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Yasubira akamugerageresha ikindi akabwira ngo handitswe ngo. Yasubira akamugerageresha ikindi agaca amubwira ngo handitswe ngo. Ugasanga ata jambo rikurimo, udakunda ijambo ry'Imana ngo uryumvemo sekirite kandi uryumvemo ubushobozi bwo kurwanisha
urakeneye gusubira kurirondera, kandi Yesu arateguye kugira umusirikare we mwiza. Ikindwi kivuga ngo musengere muri mpemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubere maso mukoreje rwose, musengera rero bose, kandi nanjye nyene musengere kugira ngo mpamwe isigura uko muze kose mumenyekanishe ishizamanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Amen. Cyanyuma ni iki cyo gusenga, umuntu agasengera muri mpemu. Iki kigwanisho cyo gusenga, umuntu agasengera muri mpemu, iki kirabuze cyane muri ino myaka. Benshi sinovuga ngo baracambura, ahubwo ntibigeze banakibona. Ariko nagomba muri no mugoroba haboneka abasirikare barimwo ububasha bwose bw'impemu, bahagarare ku rugamba badatinya, bambaye kino kigwanisho cyo gusengera muri mpemu. Nagira mbwire mwebwe bashasha, na mwebwe mwatugende ngaho no munsi, n'abandi mushobora kuba mwarabyibagiye, mwumvise ururimbo rwa nkadrema baririmbye ngaha, mase kwaya yarurimbye. Nagomba mbwira abo muri nkadrema, mbwira bari hano n'abari kure, akaranga mutima kacu twebwe tubaye muri ino myaka y'iherezo, twarafatiye ubugingo bwacu, turagomba kubwubakira kwijambo riri muri Matayo 26:40 rivuga ngo Yesu agapfa kubigishwa biwe, asanga basinziriye, abo bafata imbega ntimushe mugira gute, mubana amaso nanjye biki bisahani. Twarahise ngo kw'Imana yo dufashe gutabara, tukimenyereza nk'abasirikare ariko baramugiye gikomeye, barwana n'ibikomeye, tukaronka n'ibimuri muri ico gisirikare, tukaronka umwanya wo gusenga, tukaba muri connection Yesu imiburi isayibwe ku munsi, tukongera ko n'ibice bibiri byo gusenga n'indirimbo zitatu, mu buryo bw'ukwama turi ducebutse, dukerebutse, twiruka. Hariya twabonye muri rya shengero, muri rya jambo twasoma hariya kwa Timoteyo, ryatubari hariya ku murongo wa 5 ngo kandi iyo umuntu arushanwa ntahabwa igitsibo shiti arushanijwe nk'uko byageze. Turiko turarushanwa, duhiganwa muri iryo rushanwa, duhiganwa n'abaza barirutse bashitse kuri arive, duhiganwa n'abandi banditswe mu gitabo c'Abaheburayo. Bibiliya ishingira intaye ko birutse neza, duhiganwa n'aba Pawulo birutse neza, duhiganwa n'aba Petero birutse neza, duhiganwa n'abahizi mwami yamuvuga. Mwabuze abahizi birutse neza, mwabuze Finehasi, duhiganwa n'aba Finehasi yishe wa mugabo na wa mugore, ikiza giteye muri Isirayeli ngo baza babona umugabo w'umusambanyi ahitanye n'umusambanyikazi bagiye mu ihema. Finehasi ati wewe ndazi gutazi ibyabaye, ntuze amagorwa abisirayeli tugowe, none uje kuyongereza, ngira ndaguhane. Imana yo mwijuru izohora yibuka ico Finehasi nakoze. Ngo caramutobekeranye mukare yakubise hasi Sisera yaramuryamiye ngo amukubite urumambo, tingira ndakwereke ko hari abagore b'intwara. Yesu ico duha kaboneka abagore b'intwara. Namye ndaba ngaha l'effectif y'abantu bari hano abenshi n'abakobwa basumba abahungu. None mwabakobwa kandi nama nkunda kubabaza, mbega iyo muhejeje muca mujahe? Turabarondera mu gihagararo c'ubutore nk'ibi c'abayayeri tukababura, kugira turondere bayayeri. Uyu mugoroba wumva wo bayayeri wo muri iki gihe mbariza abakobwa, wumva wo bayayeri wa kino gihe wo kugangabura ibigabo by'ibisigo, abagabo babi nk'aba basise. Harakeneye abakenyezi, abigeme bicunja b'intwari biyandikishije mu gisirikare cya Kristo, bo guteturura igikorwa cy'Imana. Ugahagarara muri iki gihe numva kabonge kukungena abantu bagwiza icunja mu madini, mugo baramaze kuba declasse mu by'impemu.
bariko agasaraba ngo ujya naho umubona ahagaze hajya ubugingo bwaramuhezemo. Uyu mugoroba unama murabe bitari yajise mu vyajise murabahoje amahema muyashire aho bapfukama ngo je ndi umukristo nzokwama ngize gute. Iyi ndirimbo kenshi warayiririmbye mu mafuti uririmba bitari conforme n'ukuri. Je ndi umukristo ndashinga intahe yawe nindayizi. None ko witwa umukristo udashinga intahe wabeshe kangahe kuri umukristo kandi utariwe. Ngo naho igihugu cyose cyo ntwenga ibaze ngene utinya gutwengwa n'abatoya n'abakuru kubera atabukristo tufise. Je ndi umukristo wo mu mutima. Ibaze umuntu wese azi ko ari umukristo wo ku mubiri wo imbere y'abantu, mugabo azi ko atari umukristo wo mu mutima. Imana igomba kwandikira ubusoda. Ijambo narivuze ryavuga ngo kuba umusoda mwiza wa Kristo. Cyangwa ndondere uyu mugoroba abantu bagomba kuba abasoda beza ba Kristo. Bari basanzwe ari babi, mugabo bagomba kuba beza. Uno munsi wemera uti nari mubi mugabo ngomba mbe mwiza. Kandi si ngomba ngo muze mwese ababishaka, tushaka bafashe ingingo burundu. Ngo je ndi umukristo naragira ubuntu, none ndemeye kuzoba ndi umusirikare wa Kristo imyaka yanje yose yo kubaho. Umuntu agomba kuba umusirikare wa Kristo, akaba umusoda, ari mu ntambara, agwana n'ibyaha akabitsinda, akazogwanya n'ibyaha tutoturu yiwiwe. Uno munsi Imana iragomba imwandikire ubusoda. Ikindi umuntu atarabizi mugabo abimenye yuko ari umwambukira, atarakobeje mugabo agomba gukovya ivyino mwisa akabisezera, akabihinyura, agacagwanira, agakiranira ivyo mwijuru. Ngomba ndamuhe Kaze. Umuntu yumva kuno munsi agomba kwandikwa mu ntara yiwabo yo mwijuru, yari mu ntara yo mwisi mugabo ari yandikishiye mu yo mwijuru ku Mana yacu. Iyo atanze aribaho atamagogwa, abaho bama baguwe neza nawe ube mu bazokwama baguwe neza guhera uno munsi. Cyane umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje. Ninde yumva atari mwihumure mugabo agomba kuba mwihumure ry'umutima wiwe. Ninde agomba kuba umukristo yo kwibagizwa imibabaro yose, akumva kuruhuka kuvuye mwijuru kumushitseko, akumva uko azoba ari kose kugeza ageze kugupfa, ko azoba akiri umukristo kandi azoba afise akanyamuneza kenshi kuko azoba yaragwanye intambara, azoba yarahiriwe avuye mwijuru. Ninde yofata decision ntasubirwamwo yo gufutisha amarabaga, agasembwa, idini, akazuyazi, ubuzima bw'akazuyazi, nyamujiganino, ingwiza murongo, inderetsi nkaziya zirereka ku mupira zirabira abandi. Ninde avuga ati uno munsi ko ngihumeka, kwiri jambo rishitse ko ngihumeka, ngomba mbe umusoda mwiza wa Kristo, agereranywa na ya majana 3 yajya kugwanana na Gideyoni. Ntube mu gitigiri cy'abotaha bateterewe, impamba bazatswe, inzamba bazatswe. Umuntu rero avuga ati jewe mu b'Imana yarondeye ndimwo, abanza hagarare ijuru rimubone rimufotora hagaze. Umuntu yumva ati c'est moi, la personne recherchée c'est moi. Umuntu vyari vyaragoye c'est moi. Ingwiza murongo yari yanditswe mu gitabo c'idini atari mu gitabo c'ubugingo c'est moi, c'est moi. Ngomba ndabafotoze mugabo kandi Imana niyagufotora mu mutima. Est-ce que tu es déterminé? Urahevye ya copinage, urahevye bwa busambanyi, urahevye ka kaboregwe, urahevye kwa kwambara impuzu zitagukwiye, urahevye ya marangi, urahevye ya defrisage, urahevye kwa kumwingohe, urahevye kwa kwimonora, urahevye ya majambo mabi yo mu matelefone, urahevye bya bindi vyose na ya mafoto, ya mashusho ku matelefone warungikira abahungu canke warungikiye abakobwa
mbega bijya byose urabihebye, mbega uragomba ko ni telefone yawe ibintu byose byawe biyirimwo bifutwa ukaba mushasha. Agakengego wateje iby'Imana uragomba ko Imana ikagukiza guhera uno munsi. Ngomba urabe neza kubihebye. Nivyo kuri wahagurutse mugabo ngomba ntangire irindi tangazo. Uwumva atari determine yo kubiheba byose arasubira yicare, ariko wumva yuko yemeye kubiheba byose naze ku mazi, ngwino mufukame hano, naze mu maraso, naze yoge, naze munsi y'umusaraba. Mugabo yumva atari determine, uwumva ko nahava ngaha bisubiramwo araguma yicaye aho nyene, igihe ciwe ntikiragera. Ariko uwo agomba guhunga uburake bw'Imana hakavuga ati mwami ndahunze uburake bw'Imana, nanjye ndagomba mu busoda mwiza wa Kristo, naho nzoba narapfuye uzonyibuka unzure. Ndaje ndiyandikishije, nusomera icete mu mutima, nuraba ivyo mvuze nzobigendera. Uze naho wowe utari mubaje, uze kandi ufukame. Ayo mavi yawe azokuburanira, ayo mavi yawe azokubera icabona. Uzufukame, uzohore wibuka uti mwami hariho umunsi nafukamye, iminsi nari narayayase yarahagaze, byarahindutse, narafukamye. Ndacakurindiriye, ndagira ndindire utarafukama. We utarafukama nagomba ntume mpwemu yera akunsuzumire, niyabona hari ikintu wacumuye ukanka kwihana, ndagusabye niyakwemeza uracufukama inyuma y'aho abandi bageze, na wewe waracunguwe. Reka dusabe mwene data hariya pardon, ndamuha akanya shike hano asenga Imana. Ngomba ndaguha akanya usengera aba bantu tugomba tubandikishe mu gisirikare, hanyuma turaza kubasengera kubw'ibigwanishwa bishasha, ariko tugomba duhamagara amaraso. Ugomba uhagararaho nyene, ndaguhe mikrofone. Amaraso tugomba duhamagara amaraso. Jambo ry'Imana rivuga ngo nzobaha umutima mushasha, nzobakuramwo umutima ukomantaye nk'ibuye, nzoboza nk'imyanda yanyu yose, nzoyogesha amazi hamwe n'amaraso bigira biboze. Amaraso n'amazi bigira biboze, bigira biboze. Hanyuma rero muce muva ngaha muri abasirikare ba Yesu. Reka rero mwene data asenga Imana. Mana nkuru uri mwijuru, turagushimiye ko wateguriye umwana w'umuntu ikidengeri cyo gushobora kogamwo, ariyo maraso y'umwagazi w'intama w'Imana yera Yesu. Shetani yama iminsi yose yifuza kwanduza abantu b'Imana, yama yifuza iminsi yose ko abantu bova mu ibanga ryo kuba abasirikare, yama yifuza yuko abantu badashobora guhagarara imbere y'Imana ngo bagwane n'impwemu mbi. Yama agomba gutera amarabaga abantu b'Imana, yama yifuza kubambika ibishanga. Ariko turanezerewe nuko wateguye umwanya mwiza ukwihana, kugira ngo umuntu wese ashobore guhagarara mu mwanya wiwe, ahagarare nk'umusirikare mwiza, ahagarare nk'umuntu mwiza ushobora kurwanya abadayimoni. Nta handi umuntu ashobora gukurira ibanga atari mu gufukama, umuntu agatetereza Shetani. Niko n'aba bene data bafukamye barakubariye Mana, bariko barakwaturira, bariko barakubwira ibyabagoye, bariko baratetereza Shetani, bariko baratetereza impwemu mbi. Shetani yabateye ibishanga, Satani yononeye umuntu wese. Barafukamye ariko barasaba amaraso ya Yesu naboneye ku muntu wese, imbabazi za Yesu niziboneye ku muntu wese. Amaraso yawe wavuye Mana yabaye uguharira, none nuno munsi Mana turazi ko amaraso yawe ewe Yesu agifise ubushobozi. Tabara umuntu wese Mana, umuntu yarashwa ari ku rugamba, umuntu bitakunze ko ashobora kubandanya urugamba, yumva ko ari karavirirana, musomore
uko umuntu wese ariko aririra ariko abarira ubugingo bwiwe abona ko yatewe agaterwa na shetani akabona atagihagaze. Yesu 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 Kristo tabara umuntu wese mana ariko akurira kuri uno mugongo ariko avuga ngo ndagomba imbabazi Imana, ariko ngo ndagomba gutabagwa, ariko avuga ngo ndagomba gusomogwa kugira ngo nsubiremo inkomezi, nongere mbe umusirikare mwiza, nongere mbe umusoda ashobora kuja kurwana. Urakoze Mana ko ari umuntu wese, urakoze kutugiriye neza, urakoze kutwambitse Mana bya bigwanishwa byose kugira ngo umuntu wese asubire ahagarare, yongere yiruke ku misozi y'imwemu, yongere ahangane n'imwemu mbi, ameze neza, ahagaze neza. Urakoze ko dutegurira ijambo, urakoze ko watugiriye neza, nuko tubisenze tubyizeye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenze, amen. Muhaguruke ku kagoroba Eliya ngo abwira abantu ati nimwegerane dusanasane igicaniro. Mbega murabona ko hageze ko dusanasane igicaniro cy'Uhoraho? Murabibona? Yego. Reka kubibicura, murabibona? Yego. Abifuza ko dusanasane igicaniro ngo twegerane, izi ntege nke tuzikubite. Akaga kiza ko kwiyoberanya tugakubita. Nawe hari inyuma ngo naru urahunga Imana uyihungira hehe? Ngwino tugomba ndabereke ngere mwandikirwa ubusoda, ngomba twature mwaza abasirikare kibafasha no mu myimenyerezo yabo bumva muri morale, urabumva batura ibyo bizeye, namwe ngomba mwatura ibyo mwizeye. Akaga kengerwe k'abadayimoni uko kuba ibijora mu ngabo bitegerezwa guhinduka. Ngomba imbere yuko nabasengera, ngomba ndabereke ingene twokwatura ukwizera kwacu, twatura ubutore bwacu, twatura ubuhizi bwacu. Ugomba ko turwana n'intambara yature cyane uti Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, harageze, 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 harageze ko duhagarara neza, ko duhagarara neza, turiyambuye shetani, turiyambuye shetani, turiyambuye ibikorwa byiwe, turiyambuye ibikorwa byiwe, ndiyambuye uburyarya bwiwe, ndiyambuye uburyarya bwiwe, ndanesheje amayeri yiwe, ndanesheje amayeri yiwe. Guhera uno munsi, guhera uno munsi ndafashe ingingo, ndafashe ingingo yo kugendera mu kwera, yo kugendera mu kwera, yo kunesha ibyaha, yo kunesha ibyaha, no kubirwanya hafi y'aho mbaye, no kubirwanya hafi y'aho mbaye, no kurekura nzoshikayo, no kurekura nzoshikayo, niko ndagwanya ibyaha, niko ndagwanya ibyaha. Ibi bisigo, ibi bisigo byahagurutse, byahagurutse biteza akazuyazi, biteza akazuyazi, ndabimenye, ndabimenye, ndabishuriwe, ndabishuriwe, ndabikubise, ndabikubise, umusaraba, umusaraba, ndabiturije, ndabiturije, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, ndahagurutse, ndahagurutse, nk'umusoda mwiza wa Kristo, nk'umusoda mwiza wa Kristo, wo kurwana intambara nziza, wo kurwana intambara nziza, yo kwizera, yo kwizera, ndahisemo, ndahisemo kwambara ibigwanishwa byose, kwambara ibigwanishwa byose by'Imana, by'Imana, hadasigaye na kimwe, hadasigaye na kimwe, ndatuja akanwa kanje, ndatuja akanwa kanje, ngomba nkenyeze ukuri, ngomba nkenyeze ukuri, muvyo mvuga, muvyo mvuga, muvyo nkora, muvyo nkora,
wanje mu byo mvuga muri kazoza kanje ukugororoka gusa ndagomba kwambara ibirato bitwaye ubutumwa bwiza bw'ubwami aho ngeze aho nkorera aho niga aho mbaye naho nzoba ubutumwa bwiza bube buhashitse mu izina rya Yesu nyambika ingingo yo kwizera guhera isaha ndizeye ko mbaye umukristo mwiza mushasha w'umunyenkomezi w'umugwanyi agwanira muri mpemu ndabyizeye biranyinjiye ndabitwaye ndagusabye kandi ingofero y'agakiza ibyo mvuga biramwe agakiza imvugo yanje yumvikanisha agakiza ibyo niyumvira mu mutwe bibi bijyanye n'agakiza ibyo nzokunda kuraba ibyo nzokunda kumviriza bibe mu buryohe bw'agakiza ndagusabye kandi inkota ya mpemu ariyo jambo ry'Imana numva ijambo mpagukunda ijambo mpakugenda n'ijambo mpagukorana n'ijambo kugira ngo neshe shetani n'ingabo ziwe n'amayeri yiwe ndagusabye kandi mpagusenga hera kuri ya saha bya bice bibiri by'ijambo za ndirimbo zitatu cuma gusengera muri mpemu mu bihe byanjye byose byo gusenga guhera uyu munsi kugeza iminsi isigaje yose urakoze Mana umpe gusengera bera umpe gusengera abakozi b'Imana umpe gusengera abanyabyaha umpe gusengera abasubiye inyuma uzobifashemwo kugeza ku isaha yanjye ya nyuma nzotabaruka amahoro nk'umusoda mwiza wa Kristo yagwanye intambara nziza yazigamye ukwizera azobarangije urugendo amahoro ibyo ndabigusabye mwizina rikomeye mwizina ry'iteka mwizina risumba amazina yose mwizina ryahawe abantu kugira ngo turikirizwemwo niryo ryiri umwami Yesu Kristo nyenicubahiro niwe tubisavyemwo
tukiraha nyene ngiye mpamagara mwarimu François ashike hano amfashe kukasengera n'iyindi mitwaro yose uwundi wese umutwaro wundi wose waba ufise wongeye kuriye ucumane ukuboko asenge bizgisika Imana icibikora mwarimu François shika aho kisenga Imana Mana nkuru data wa twese mu izina rya Yesu turagushimiye. Haleluya. Mana abasavyi bawe abahungu n'abakobwa bahagaze hano ndagushimiye kubw'ingingo nziza wafashe mu mutima guhera vyose kuba biwawe kukugendanira kugukorera kukwamamaza wemeye guheba shetani n'ivyiwe vyose ndagushimiye. Amen. Ria degro. Haleluya. Ndagushimiye Yesu. Abba, ndasore dogroristi. Yes. Ndagushimiye Mana kubw'iyangajema ni decision abana bawe bafashe uyu munsi. Roy de gromate. Ndagushimiye urakoze Mana aba bantu bafashe iyi decision y'engagement robedo bagirire neza ubushobozi bwawe Mana ubane nabo ngomezi z'Imana zigendane nabo kandi Mana n'abagwaye shubakiza roido mesoiro ubushobozi bwo gukiza bumanuki bugendagende ahantu mu izina rya Yesu. Abafise ibisozi bihagaze imbere yabo muri uyu mwanya turabishinguje mu izina rya Yesu. Kowe wavuze ngo niyo mwagira ukwizera no kunywa gutoyi ngo muzo bwira imisozi ishinguke kandi izobumvira mwami mu izina rya Yesu. Cyitwa umusozi Mu izina rya Yesu. cyitwa umusozi Wa musozi munini uriki mu izina rya Yesu. cyari cyo cyose Shinguka umwijima wose shinguka toka mu izina rya Yesu. toka Wa musozi toka shinguka tagwe mu kiyaga toka imbere y'abasavyi b'Imana toka mu izina rya Yesu. toka Mu izina rya Yesu. toka Wa misozi wa migozi ubosha abantu shikagurika mu izina rya Yesu. Shobozi bw'Imana bwanagena ahantu izina rya Yesu shobozi bw'Imana izina rya ngomezi z'Imana ubushobozi bwa Yesu Yesu mu izina rya Yesu. izina rya Yesu Barafise umumaro mu mutima mwami Yesu basubire mu ineza ugukiganya guhere ubwoba buhere amaganya ahere mu izina rya Yesu. Sendesha inzuzi z'amazi y'ubugingo muri misora muri zingumi tambasha wavuze ngo unyizera mu inzuzi z'amazi y'ubugingo zora zitemba zikaziva mu nda yiwe. Tembesha inzuzi z'amazi y'ubugingo zitembere muri aba bantu bawe Mana mu izina rya Yesu. Ivyizigiro bigaruke doremo ya tone. Amen. Amen. Urakoze Mana twagushimiye kwibakoreye kubagirira neza ko babohoye bavanye ngaho intsinzi bavanye ngaho intsinzi bakoze banesheje muri byose Mana turakoze ko bakoreye mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen.